Zandu. Kora nihereza ndakeje kuangira inzana ye. Cyame naguye nguku. Mba yakesheje. Zandos. Ewa. Urabunya nduzi inkorora wewe. Vipi bro? Safi braza K. Ewa naje mvuye hariya. Uraza unari mvuye? Umutakura. Umutakura nakaza amakuru ndakata amakuru sinzuko ndakwiyumviriye. Iyo nayibona umutibe bane. Newe mba naguteruye nakujanye no kwibarabara ndake. Ngataje. Barabitajyamye. Numva byanse neza byanse. Uragwaye? Byanse bya bintu byandengeye kabisa. Aho ngira ibintu byawe ngiye kumenyera ibintu mbego uracakesha nka kera wasubiye gukesha. Waranya. Neka warayonyoye izikaze. Oya mane sinarayonyoye izikaze. No uragwaye. Uragwaye. Mari nta makuru ufise wewe. Ya, nuzi ko baheruka kuntora sida n'igituntu. Na corona. Na yangwa ridakira ya poro y'inkende man. Aho igituntu coco kiri ku idogere ya 80. Niyo mpamvu uri kurakorora nkuko. Kaka niko nanyeje. Murambata mu nyuma man reka ndarebye ndakorora nkumva n'umutima wese kuca Na urakwaye bro. Niko naje nigwariye inzara nifitiye n'inyota none nje ko ngwaye ntatetse none nari nje ngo ndakumara inzara none nje ntatetse kuri kuraritswa niki none napfuye sindi muzima ubona ndi mwisandu ndigiriye aho ndagiye Wanzu mbwire byagenze gute? Bakwibye. Amenera ico. Bakwibye none. Igituntu. Ndakeze muza mumenyera munywera utuntu. Ndakuhejeje. Nsigaje Simon. Je bari gituntu mwamba jewe mwamba barakubeshe.
igituntu ya jewe wanahi yani mazi kandi ababire barangendanye temba nacoze nacumukuye aca nigurira akantu ko kwivuna inyota bagaca baza ngwe inzara baba vyenda barebe we nimwe mufise amaboko abiri bana